muri kino gihugu haba muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko hariho amashirahamwe ariko arandika ariko ararukrita abaja gufasha ingwano mu gihugu ca Ukraine. Mwaravyumvise, twarabonye n'umurundi apfungiwe mu gihugu ca Ukraine nk'imfungwa y'intambara. Ishirahamwe Oricome ryatunganije ikiganiro kugira ngo rihanahana ivyumviro namwe abamenyesha makuru mwaduteye iteka ku ngorane zishikira abarundi bagiye kuronderera ubuzima hanze y'igihugu c'u Burundi. Muri no myaka abarundi batari bake barahurumbiye kuja mu bihugu vyo hanze y'u Burundi, biba ivyegereye Uburundi canke ibiri kure y'u Burundi, haba muri Afrika canke Iburaya no muri Aziya. Ivyo bihugu bitari vyinshi twovuga nk'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Zambia, igihugu ca Sudani, igihugu ca Afrika y'Epfo. Ishirahamwe Oricome rimaze kwihweza ingorane zishikira abo barundi baba ari muri ivyo bihugu, ryahisemwo kugira iri tangazo kubamenyesha makuru. Kubwishirahamwe Oricome, ubwiyongere bw'abarundi barondera kuja kuronderera ubuzima mu bihugu vyo hanze gutegwa ahanini n'ubukene buri mu miryango bwokora amakara bugata. Ikindi ni iyo igwirirana ry'abantu mu gihugu c'u Burundi. Murabona yuko bitoroshe, aho ivyegeranyo bitandukanye vyerekana yuko umugore umwe mu Burundi yibaruka hagati y'abana 5 n'abana 6. Ikindi twovuga ngaha ni ubushomeri mu gwaruka. Mbere ubuhoho ntibukiri no mu gwaruka gusa, twovuga yuko buri mu bakuze, kuko bwarataguye mu gwaruka hanyuma buja mu bakuze. Icegeranyo c'abashomeri cabaye mu mwaka wa 2020 kivuga ko ugwaruka rw'ababa 400,000 rutagira akazi. Aha mwomenya yuko iyo tuvuze akazi hariho na vya bindi hariho ivyo bita akazi k'imburabugirire, akazi gatuma utabaho canke ntupfe. Ariko muri iki cegeranyo twobamenyesha yuko ahanini n'umuntu adandaza ibiyoba canke uyundi muntu akora ikintu kugira ngo ashobore bimwe bita gusiriviva, bavuga yuko afise akazi. Arico gituma twibaza yuko ibi bitigiri vyoba bishobora kurenga. Ibintu biri uko mu gihe leta y'u Burundi ifise ubushobozi bwo guha akazi. Bavuga ico cegeranyo, twishimikije ico cegeranyo, leta y'u Burundi ifise ubushobozi bwo guha akazi abarundi bashika 120 gusa. Nubwo rero leta y'u Burundi yari yagerageje gushiraho imigambi twovuga ko yotuma ubushomeri bugabanuka, nko gushiraho umugambi w'ugwaruka wo kurorosa akazi biciye muri payeje canke muri ya banki y'ugwaruka. Mwishirahamwe Oricome tubona vy'ukuri ko utwo twigoro tw'igihugu tutahagije kugira ngo urugero ubushomeri buriko rushobore kugabanuka. Ibi bijanye nuko abarundi bahitamwo guhunga igihugu, kenshi bikaba ari ibimenyetso vyerekana yuko vy'ukuri iyo migambi igifise intambamyi kugira ngo ishobore gukemura iki kibazo c'ubushomeri. Ikindi n'ubukene
ubukene haba mu bijanye na cyane cyane ibibazo by'ubutunzi. Murabona yuko n'abafise akazi aba twavuze muri bya bihumbi 120 bifise akazi, uno munsi ugize Rusasumbu kagenda ukabaza uti mbega uragomba kuguma mu Burundi, benshi bahitamwo kwigira hanze. Kubera iki? Kubera ko umushahara igihugu gisigaye gihemba umukozi waco utagishobora kumutunga. Mbere bamwe bavuga yuko utagishoboye no kuriha inzu araramwo gusa, atafunguye, atananyoye, n'ibindi vyankenerwa mwibuka ibijanye no kuvuza abagize umuryango canke kwigisha abana. Murumva rero yuko ari ibintu bihambaye. Ivyo rero bifise ingaruka mbi zikomeye cyane ku buzima bw'igihugu. Naje singifise imyaka myinshi ku buryo naje Rusasuma ruje guhava rusanga rwantwaye, kiretse ko rimwe hari abakigumye ngaha kubera ko hari ico bita umutima wo gukunda igihugu, kuko ntidushobora kugita n'igihugu cacu, tugomba kukigwanira. Rero twovuga yuko by'ukuri ibijanye n'umuvuduko w'abarundi barondera kugenda hanze biteye ubwoba kandi bifise ingaruka mbi zikomeye. Mu misi heze nibaza ko atanu musi urahera naraye mbonye ubushikiranganje bw'indero buvuga yuko hari abakozi benshi bariko barata akazi. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gutyo nyene. Murumva yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kiratakaza inshabwenge. Rero umuntu yoca yibaza ati mbega ko uburundi biriko buratakaza inshabwenge arizo zari zitezweho kuzana inyishu ku bibazo by'imibano n'ubutunzi byugarije igihugu cy'u Burundi, inyishu abarundi bayitege he? Aha rero naha leta y'u Burundi n'abarundi bagiwe imbere n'indongozi zabo kurondera inyishu zirama kw'ibibazo nkoramutima byugarije igihugu cy'u Burundi, na cyane cyane iki kibazo cy'uko inshabwenge z'u Burundi ziriko zirahunga igihugu. Twishimikije amakuru ishiramwe Oricome rifise ava mu muryango y'abagiye muri ivyo bihugu vyo hanze kuronderayo ubuzima. Igitigiri kinini cyabo bantu barahura n'ibibazo bitandukanye. Mwese muramenyesha amakuru mumaze igihe muvyumva, muramaze kumva abarundi benshi bapfungiwe mu gihugu ca Tanzania, abarundi benshi bambuwe ibintu vyabo mu gihugu ca Tanzania. Mumaze iminsi muriko murumva ibiriko birashikira abarundi bari mu gihugu ca Zambia, aho bavyukirwako mu gaturuturu ugasanga barambuye utuntu twabo, abandi barabapfunze. Tutibagiye rero n'ikindi kintu kigisibije uno muri kino gihe, hari biravugwa ko muri kino gihugu haba muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko hariho amashirahamwe ariko arandika, ariko ararokrita abaja gufasha ingwano mu gihugu ca Ukraine. Mwaravyumvise, twarabonye n'umurundi apfungiwe mu gihugu ca Ukraine nk'imfungwa y'intambara. Rero igitangaza ishirahamwe Oricome nuko abo bene gihugu bagiye kurondera ubuzima muri ivyo bihugu, nuko tubona abaserukira igihugu cy'u Burundi muri ivyo bihugu badakora ibintu bifadika. Tutabona uruhara rwabo rukomeye mu bijanye n'izo ngorane zishikira abo bene gihugu, ngo abo bantu baserukira Uburundi muri ivyo bihugu bahaguruke baje kuvugira abo bantu bariko baragira izo ngorane, bongera babafashe kugira ngo bazivemwo. Ikindi twovuga aha, twogaruka nko ku bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Burundi. By'ukuri tutabona ikintu
bwo bwari bubajejwe turabona ikintu kiboneka gukora kugira ngo abo barundi buvugire abo barundi bwongere kandi butange ubutumwa bw'ihumure haba kuri abo barundi bari mu bihe bitoroshe mu mahanga no ku miryango yabo yasigaye ngaha mu gihugu. Rero twovuga yuko ikindi twomenyesha nuko ibintu bijanye n'abarundi bagenda mu mahanga na cyane cyane aba bantu bagenda mu buryo bw'ikinywabi batwawe n'aya mashirahamwe atazwi, usanga by'ukuri ari abantu birangwa n'ibiturire, ni ukuvuga guhera mu gihugu uwo mwene gihugu yavuyemwo, dufashe nk'akarongo ngaha mu Burundi, gushika mu gihugu agiyemwo, aho usanga kandi bikorwa n'abantu b'abakomisiyoneri. Ikindi twomenyesha, hariho amashirahamwe ngaha mu Burundi azwi ko akora ico gikorwa, azwi n'amategeko, twovuga yuko akorera ku mugaragaro, ariko nayo nyene tugiye kuraba amakontra basinyanira baba bagiye abarundi bagiye kwisumamwo hanze, haba nayo mashirahamwe yabaguze yo hanze, dusanga by'ukuri ayo masezerano ari amasezerano atubahiriza agateka kazi na muntu, aho usanga umushahara baba bemerewe atari wo baheza ngo baronke. By'ukuri iki kibazo si cy'u Burundi gusa, mperuka kuvyumva yuko no mu gihugu ca Kenya iki kibazo gikomeye. Rero twashaka gusaba leta y'u Burundi nayo ikore y'ivyo leta ya Kenya iri kirakora, kuko ibiro bijejwe igendereza mu gihugu ca Kenya biheruka kugira icegeranyo, aho ico cegeranyo kimenyesha yuko abakenya bashika 1000 babaye recruté kugira bagende gufasha ingwano muri Ukraine, bikavugwa yuko bagiye gufasha ku ruhande rw'Uburusiya. Ivyo twabisanga mu makuru kinyamakuru BBC cyatanze. Murumva rero yuko natwe twosaba yuko leta y'u Burundi nayo igici koze kugira ngo abarundi bamenye natwe ukuntu ibintu vyifashe ngaha mu gihugu. Ibintu biruko mu gihe twari dufise inzego zivugira abarundi, hatwovuga nk'urwego rw'inama nshingamateka, kogo rwama ni itegeko bivuga ko keshi bamana n'abene gihugu kugira ngo bamenye ibibazo by'abene gihugu. None twovuga yuko iki kibazo c'abimukira c'abarundi bagirira ingorane mu bihugu bagiye guciramwo impamba, boba batakizi, mbega nyimba boba bakizi, mbega barabishikiriza inzego kugira ngo izo nzego nazo zibikorereko. Twebwe abarundi ntiturabona raporo ivuga ngo situation imeze gutya. Birashoboka yuko baba bikurikirana, mugo turakeneye, abarundi barakeneye ijambo ry'ihumure kugira tumenye ivyo inzego dukora misi yose kugira ngo zibeho neza, ziriko zirakora kugira ngo umurundi hagati mu gihugu, umurundi ari mu gihugu abeho neza mu mwidegevyo, mbere n'umurundi yagiye guca impamba hanze nawe abeho neza, kuko uburundi amatwi asumira yosi no mu vyonzi, nuko uburundi buserukiwe mu bihugu bitari bike mu makungu. Rero nivyo kumvikana ukuntu umurundi agirira ibibazo hanze, hanyuma ntihagire ico inzego zishobora kumufasha. Ikindi rero twoshikiriza ngaha urusi urugamba rw'abategetsi gusa, kuko
abatware na twebwe dusangiye igihugu, dusangiye n'urugamba. Nico gituma n'aba bene gihugu bagenda mu bihugu guca impamba, ishirahamwe Oricom ribasaba kuja hamwe kugira ngo bashobore gushikiriza ingorane bahura nabo muri ivyo bihugu baba bagiyemo. Ikindi nakivuze ariko reka ndakigarukeko, amasoko y'inkuru y'ishirahamwe Oricom na cyane cyane imiryango y'abarundi bagirira ibibazo mu mahanga bagiyemo, ashikiriza yuko abarundi bagenda mu bihugu vyo hanze bari mu mice ibiri. Umuce umwe ni uw'abo barundi bagenda mu nzira twovuga ngo zirazwi n'amategeko, ariko nabo nyene twavuze yuko akenshi usanga basinyishwa amasezerano y'akarenganyo, amasezerano atubahiriza kiremwa muntu, atubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Uwundi muce rero unagowe, bisabwa yuko dufashanya, haba amashirahamwe yigenga, haba ibimenyesha makuru, yaba na leta, kugira ngo dusemerere kuri abo barundi baca mu nzira z'ikinywabi zitazwi. Rimwe na rimwe ugasanga ntibafise n'impapuro z'inzira, bahura n'ingaruka nyinshi, haba mu nzira canke iyo bashitse mu ivyo bihugu. Benshi bapfungwa iminsi myinshi, amezi menshi, imyaka myinshi, mbere ugasanga rero n'abahereyeyo baganapfirayo kubera ko igihugu kitabazi, kubera ko baciye mu kinywabi. Rero aha duca dusaba leta y'u Burundi bije imbere, amashirahamwe yigenga afashe gusemerera, ibinyamakuru namwe mufashe gusemerera kugira ngo uyu mugwi w'aba bantu ntugire ibibazo biwuhanze, ntibibandanye vyiyongera.